Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye cane niyo tugira ngo tubashikirize muri kino gitondo wipfuza kuzajya uba mu wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Abashirangoma ba mbere, abashiranganje ba mbere b'u Burundi. Mu nkuru ya mbere twarabaganiriye ibijanye n'abashirangoma ba mbere b'imbere ya Repubulika: Joseph Cimpaye, Rudoviko Rwagasore, Andre Muhirwa, Pierre Ngendandumwe, Albin Nyamoya, Pierre Ngendandumwe, Joseph Bamina, Leopold Biha na Michel Micombero. Mu nkuru ya kabiri twarababwiye iby'abashikiranganje ba mbere ku ntwaro z'abasirikare: Albin Nyamoya, Edouard Nzambimana na André Sibomana. Muri iyi nkuru ya gatatu tubaganirira abashiranganje ba mbere baje inyuma y'ibwirizwa shingiro ry'1992. Twiteze ko abakiri bato baza kongereza ubumenyi bwabo ku bijanye n'akahise ku Burundi. Igice ca gatatu: abashiranganje ba mbere bakomoka ku ibwirizwa shingiro ryo kuwa 13 Ntwarante 1992. Mu mwaka w'1992 abarundi baratoye ibwirizwa shingiro ryahinduye ibintu byinshi mu gihugu. Iryo bwirizwa shingiro niryo ryasubijeho demokarasi, riratomora uburenganzira bw'abarundi, risubizaho imigambwe myinshi, riremeza ko abarundi bazorongorwa n'inzego bitoreye bonyine. Ku bijanye na leta, iryo bwirizwa shingiro riremeza ko umushiranganje wa mbere ari we arongora leta naho rimushira munsi y'ububasha bw'umukuru w'igihugu. Ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'1992 rirasa cane n'ibwirizwa shingiro ry'abafaransa. Mu gihe umukuru w'igihugu n'umushiranganje wa mbere bava mu mugambwe umwe canke mu mirwi y'imigambwe isangiye ubutegetsi, nta ngorane rikunze gutera. Ariko iyo bishitse imigambwe itavurwa rumwe n'umukuru w'igihugu igatsinda amatora y'abashingamateka, ibwirizwa shingiro bene iryo rirakunda gutera ibibazo bikomeye mu nzego z'igihugu. Ibihe nk'ibyo byarabayeho mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya n'umushiranganje wa mbere Antoine Nduwayo, aho habonetse ukutumvikana kudasanzwe hagati y'abo bategetsi babiri. Ikindi twokongerako nuko inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'1992 ryongereweko ayandi mabwirizwa yunganira ibwirizwa shingiro, na cane cane ico bise Convention de Gouvernement. Muri Nyakanga 1994 ayo mabwirizwa yarongerejwe ingufu z'umushiranganje wa mbere, anashiraho urwego kudasanzwe rwitwa inama nkuru y'umutekano, Conseil National de Sécurité, yasa n'iri hejuru y'inzego zose z'igihugu. Inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya, ingufu z'umushiranganje wa mbere zarasubijwe munsi y'iz'umukuru w'igihugu hakoreshejwe ibwirizwa rishasha ryaje risubirira ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'1992. Umushiranganje wa mbere Sylvia Kinigi kuva mu mwaka w'1993 gushika mu mwaka w'1994. Kuwa mbere Ruheshi 1993 abarundi baratoye umukuru w'igihugu Perezida Melchior Ndadaye. Kuwa 29 Ruheshi 1993 umugambwe wiwe Frodebu atahukanye intebe 65 kuri 81 mu matora y'abashingamateka. Kuwa 10 Mukakaro 1993 Perezida Melchior Ndadaye yaratangaje abarundi hageze gushinga leta yiwe ya mbere. Yagenye umushiranganje wa mbere w'umukenyezi badasangiye ubwoko kandi ava muri Aprona, umupfasoni Sylvia Kinigi. Ico gihe nta tegeko na rimwe ryategeka umukuru w'igihugu kugena umushiranganje wa mbere badasangiye ubwoko n'umugambwe.
biboneka ko Perezida Ndadaye yarondeye guhumuriza abo badasangiye ubwoko be n'abo yari yahejeje gutsinda mu matora, na rirya ibyavuye mu matora yo mu mwaka w'1993 byari bisa n'ibyacanishijemwo rwose Abarundi. Ikindi kiboneka ni uko Perezida Ndadaye yagerageje kuguma mu ngendo yaciriwe na Perezida Buyoya igihe agena umushikiranganji wa mbere André Sibomana mu mwaka w'1988, ingendo yo kugena umushikiranganji wa mbere adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Hageze kugena abandi bagize leta naho nyine Perezida Ndadaye yagerageje kwegera ingendo ya Perezida Buyoya yo kuva mu mwaka w'1988, mu gihe leta za Perezida Buyoya zabamwo Abahutu n'Abatutsi bangana mu bitigiri. Perezida Ndadaye nawe yatanguje ibiharuro bya 60% ku Bahutu na 40% ku Batutsi. Ibi byose nta bwirizwa shingiro ryabimutegeka ico gihe. Biragoye rwose kumenya ububasha bw'umushikiranganji wa mbere Sylvia Kinigi uko bwangana muri iyo leta. Ico bikoze umushikiranganji wa mbere Sylvia Kinigi yari akikujwe n'ivyegera bibiri bikomeye by'Abafrodebo. Melchior Ntahobampa yari ajejwe iterambere n'impinduka mu nzego za leta, hamwe na Bernard Ciza yari ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'imibano. Birazwi ko ibibazo bikomeye bya politiki nabyo bijejwe umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere atava mu mugambwe w'umukuru w'igihugu, akaba atanica gatatu c'abashingamateka afise, akaba akikujwe gutyo, biragoye kumenya neza ububasha yari asigaranye. Ikibabaje nta mwanya wabonetse wo kumenya uko izo nzego zari gukora, kuko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yaciye agandagurwa haciye amezi 3 gusa, co kimwe n'uwari kumusubirira umukuru w'inama nshingamateka Potential Karibwami. Nk'uko ibwirizwa shingiro ry'ico gihe ryabivuga, Perezida Ndadaye yasubiriwe na leta yose ifatanye. Leta nayo ikaba yari irongowe n'umupfasoni Sylvia Kinigi. Iyo leta yagumye irongoye igihugu gushika himiswe Perezida Cyprien Ntaryamira muri Ruhuhuma 1994. Umushikiranganji wa mbere Sylvia Kinigi yarongoye leta n'igihugu mu bihe bitoroshe. Yari yamirije rwose abagandaguye umukuru w'igihugu. Leta yiwe ntiyashoboye kubuza ubwicanyi budasanzwe bwakurikiye igihe kitari gito. Yarashoboye gushingura umukuru w'igihugu n'abandi banyacubahiro muri Kigarama 1993. Yongera arashika ku masezerano yatumye bikunda ko haboneka umukuru w'igihugu mushasha mu mwaka w'1994. Azama yibukwa nk'umukenyezi wa mbere yashikiriye amabanga yo hejuru mu Burundi. Umupfasoni Sylvia Kinigi yavukiye i Mugoyi muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura Rirare mu mwaka w'1953. Ni umuhinga mu by'ubutunzi, yakoreye banki nkuru y'igihugu, arazezwa amabanga atari make mu gisata ca ONU kiraba iterambere. Akaba yamye azwi nk'umukenyezi adatamikwa ijambo, aracari muzima. Umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko kuva mu mwaka w'1994 gushika mu mwaka w'1995. Umushingantahe Anatole Kanyenkiko yabaye umushikiranganji wa mbere w'abakuru b'ibihugu babiri, Cyprien Ntaryamira na Sylvestre Ntibantunganya. Inyuma y'igandagurwa rya Perezida Ndadaye, inama nshingamateka yasubiriye gukorana muri Kigarama 1993, maze irashiraho ibiro byayo bishasha bigizwe na Sylvestre Ntibantunganya be na Christian Sendegeya. Kwa 13/0/1994 inama nshingamateka yarayemeje Cyprien Ntaryamira nk'umukuru w'igihugu, aca arimikwa kwa 5 Ruhuhuma, nawe aca agena Anatole Kanyenkiko mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere kwa 7 Ruhuhuma. Bose uko ari babiri bagenwe inyuma y'ibiganiro byabereye mu Kigobe no mu Kajaga hagati y'imigambwe yatsinze amatora yo mu mwaka w'1993 n'imigambwe itavuga rumwe n'abatsinze amatora. Ayo masezerano yatumye ububasha bw'umushikiranganji wa mbere bwongerekana, araboneka nk'urongoye leta koko, naho atabishingamateka benshi umugambwe wiwe wari ufise. Leta ya Anatole Kanyenkiko yarimwo abashikiranganji 60
kw'ijana basangiye ivyiyumviro vya politike n'umukuru w'igihugu be na 40% bava mu migambwe itavuga rumwe n'umukuru w'igihugu. Ibibanza vy'ivyegera vy'umushikiranganji wa mbere vyarafuzwe. Nta matati yigeze avugwa hagati ya Perezida Ntaryamira n'umushikiranganji wa mbere Kanyenkiko naho ibibazo vy'umutekano vyagumye vyongerekana mu gihugu. Bose uko ari babiri bari abashikiranganji muri leta ya Sylvia Kinigi. Kuwa 26 Ntwarante 1994 umwe mu bashikiranganji bakomeye cane muri iyo leta Leonard Nyangoma umushikiranganji wa leta ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano mu gihugu yaratangaje iyo yari mu rugendo mu mahanga ko atanguje urugamba rwo kubohoza demokarasi mu minsi yakurikiye acatanguza muhari CNDD. Haciye amezi abiri gusa ashikiriye ubutegetsi Perezida Ntaryamira yarahitanywe n'isanganya ry'indege mu Rwanda kuwa 6 Ndamukiza 1994. Perezida Ntaryamira yasubirijwe n'ivy'imfatakibanza na Sylvestre Ntibantunganya yari umukuru w'inama nshingamateka. Muri Nyakanga 1994 amasezerano yo kugabana ubutegetsi bise Convention de Gouvernement yaremeje Perezida Ntibantunganya nk'umukuru w'igihugu bwego. Perezida Ntibantunganya nawe yasubiriye kugena umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko muri Gitugutu 1994. Ico gihe ububasha bw'umushikiranganji wa mbere bwarakomejwe rwose ku buryo ata ngingo ihambaye yafatwa n'umukuru w'igihugu itabanje gushirwako umukono n'umushikiranganji wa mbere. Leta ya kabiri Anatole Kanyenkiko yarasabikanye bikomeye ubutegetsi hagati y'imigambwe ishigikiye Frodebu bita Force de Changement Démocratique n'imigambwe iri kumwe na Aprona bise Collectif des Partis Politiques de Opposition. Naho umushikiranganji wa mbere Anatole Kanyenkiko yari yongerejwe ingufu yagumye akorana neza na Perezida Ntibantunganya. Ibyo ntibyashimishije imigambwe yo muri PPO binatuma imukurako icizere mu ntango z'1995. Muri Ruhuma 1995 byabaye ngombwa ko Perezida Ntibantunganya agena uwundi mushikiranganji wa mbere. Nyuma yo guhakanwa n'abiwe Anatole Kanyenkiko yahavuye ava muri Aprona yinjira muri Frodebu. Enjeniyeri Anatole Kanyenkiko yavukiye mu ntara ya Ngozi mu mwaka w'1952. Uretse kuba umushikiranganji wa mbere yarajejwe amabanga menshi mu gihugu, harimwo kuba umukuru w'igisagara ca Bujumbura ku ntwaro ya Perezida Buyoya, umushikiranganji muri leta ya Perezida Ndadaye naho yari muri Aprona, umushikiranganji muri leta za Perezida Nkurunziza imbere ya 2015. Azwi nk'umuntu adakunda amatati ashira imbere ineza y'igihugu kurusha inyungu z'umugambwe canke z'ubwoko. Anatole Kanyenkiko aracari muzima. Umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'1996. Kwa 23 Ruhuma umwaka w'1995 Perezida Sylvestre Ntibantunganya yaragenye umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo ngo asubirire Anatole Kanyenkiko. Co kimwe n'uwo yari asubiriye Antoine Nduwayo yava muri Aprona no mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu. Kwa kabiri Ntwarante 1995 harashizwe leta ya mbere ya Antoine Nduwayo. Nk'uko byari biteganijwe muri Convention de Gouvernement, iyo leta yari ihurikiwemwo abashikiranganji bava mu migambwe iyoboka umukuru w'igihugu. Ico gihe banabita Mouvement President, hamwe n'abashikiranganji bava mu migambwe igwanya Frodebu. Leta ya Anatole Nduwayo yaranzwe no kwinubana be no kunyinyurana kudasanzwe hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere. Inyuma y'indwi imwe gusa leta ishinzwe umushikiranganji w'ubutare n'amasoko ntangangufu Ernest Kabushemeye, umukuru w'umugambwe RPB Nturenganywe, yaragandaguwe. Mu mezi make yakurikiye abashikiranganji babiri baratanze imihoho bari mu rugendo mu mahanga, baca barasaba ubuhungiro. Jean-Marie Ngenahayo yatwara imigenderanire no gufashanya n'amakungu be na Innocent Niyimpagaritse yari ajejwe ibyo kunguruza abantu, amaposita no gutumatumanako amakuru.
leta yarahinduwe gato muri Gitugutu 1995, muri Munyonyo 1995 imigambwe ine yaramenyesheje ko ikuye icizere cayo ku mukuru w'igihugu ariko ibandanya iri muri leta. Leta ya Antoine Nduwayo yaranzwe n'ibihe bigoye cane mu by'umutekano w'igihugu. Ikiroberi ca CNDD cari citanguye kugira ibitero ahatari hake mu gihugu. Bumwe mu bwicanyi bukomeye cane bwaranze ico gihe ni igitero c'abaroberi ba CNDD mw'ikambi y'abateshejwe izabo Icampazi muri komine Muruta mu ntara ya Kayanza, kw'ihinguriro ry'icayi Iteza no kw'ikambi y'abateshejwe izabo i Bugendana. Ibitero vyahitanye abatutsi hafi igihumbi. Muri Ruheshi 1995 harabaye ubwicanyi bukomeye muri kaminuza y'Uburundi buhitana abanyeshuri batari bake b'abahutu. Havugwa igitigiri c'abanyeshuri barenga 100 cahapfiriye. Mu bice bitandukanye by'igihugu naho amaraporo y'ico gihe yavuga abahutu bafatwa n'igisirikare bakicwa. Biragoye kumenya ibitigiri by'abapfuye muri iyo myaka, ariko indiri z'abahutu n'abatutsi zarahahoneye bishwe n'abasirikare, abaroberi be n'urwaruka rw'imigambwe yari iri mu gihugu. Ukwinubana no kunyurana k'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere b'ico gihe kwabonekeye kandi mu bijanye n'imigenderanire. Akarorero mu nama igira iya 32 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize ishirahamwe y'ubumwe bwa Afurika yabereye muri Yaounde muri Cameroon muri Mukakaro 1996. Burundi bwaserukiwe n'imirwi ibiri y'intumwa. Umurwi urongowe na Perezida Ntibantunganya n'umurwi urongowe n'umushikiranganji wa mbere Anatole Nduwayo. Mu nama mpuzamakungu zakurikiye cane cane zitumbereye gufasha kugarukana umutekano mu Burundi niho ibintu vyagiye kuyangara. Leta igeze hanze yaravuga rumwe mu gasaba ko amakungu yorungika abafasha kugarukana amahoro. Ico gihe havugwa cane inteko mvamakungu, ariko abagize leta bagarutse mu gihugu imvugo ikaca ihinduka. Bamwe bakemera umuzo w'abasirikare b'abanyamahanga, abandi bakavyiyamiriza cane. Muri ico kiringo cose Perezida Ntibantunganya akekwa ko akorana n'imirwi itera igihugu, mu gihe umushikiranganji wa mbere yari yizewe n'igisirikare. Mu gaturuturu kwa 21 mu Kakaro 1996 ibara ryaraguye aho abaroberi batera ikambi y'abateshejwe izabo i Bugendana. Bica abayirimwo barenga 640, barimwo abana, abakenyezi n'abatamakazi. Kwa 23 mu Kakaro 1996 mu birori byo gushingura abaguye Bugendana, Perezida Ntibantunganya arahishikiye yakirwa n'indurube n'imyerekano y'imiryango yabuze, bituma asubira inyuma adashoboye kuba mu gikorwa co gushingura abagandaguwe. Umushikiranganji wa mbere niwe yahagumye araserukira leta. Iryo joro nyene Perezida Ntibantunganya yahungiye mu biro vy'umuserukira Amerika mu Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka n'abashikiranganji bo muri FCD Mouvement President bahungiye mu buserukizi bw'Ubudagi. Bukeye umugambwe Aprona waramenyesheje ko ukuye icizere kuri Perezida Ntibantunganya kandi ko wisokoye muri Convention de Gouvernement. Muri ico gihe imyiyerekano yari irutavanako mu gisagara ca Bujumbura isaba ko Perezida Ntibantunganya yotanga imihoho. Inyuma y'umutaga wo kwa 25 mu Kakaro 1996 umushikiranganji wo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Primus Nzoyiheba yaramenyesheje ku nsamirizi na televiziyo y'u Burundi ko abasirikare b'u Burundi bafashe ingingo yo gusubiriza Perezida Ntibantunganya yaboneka nk'uwataye amabanga yiwe. Leta yiwe ikaba itari igishoboye gukingira abarundi kandi ko abasirikare bahisemwo Perezida Pierre Buyoya ngo asubire kurongora Uburundi. Bukeye umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo yaratanze imihoho anamenyesha ko leta yiwe yananiwe kugarukana amahoro n'umwumvikano mu gihugu. Nk'uko byari byaragenze mu mwaka w'1966 aho ukunyenyurana k'umwami Ntare wa gatanu Ndizeye n'umushirangoma wa mbere Kapiteni Michel Micombero kwabyaye itembagazwa ry'umwami,
niko byagenze haciye imyaka 30. Inyinyurana ry'umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya n'umushikiranganji wiwe wa mbere Antoine Nduwayo ryabyaye itembagazwa ry'intwaro ya Sylvestre Ntibantunganya. Antoine Nduwayo yavutse mu mwaka w'1942 mu ntara ya Bururi. Uretse kuba umushikiranganji wa mbere, yarajejwe ayandi mabanga akomeye muri CPGR no mu gisata c'amabanki. Ku myaka 77 y'amavuko, Antoine Nduwayo niwe akurira abigeze kuba abashikiranganji ba mbere bakiri bazima. Umushikiranganji wa mbere Pascal Ndimira kuva mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'1998. Kwa 31 Mukakaro 1996, inyuma y'iminsi 3 gusa agarutse ku butegetsi, Perezida Pierre Buyoya yaragenye Pascal Ndimira mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere. Ico gihe nta bwirizwa shingiro ryariho kuko ryari ryahagaritswe mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Ntibantunganya. Itegeko rigena umushikiranganji wa mbere Ndimira ryaratomora ko ajejwe kurongora leta. Ntibyatevye kwa 13 Nyakanga 1996, itegeko bwirizwa ry'umukuru w'igihugu ryaratomoye kurusha amabanga y'umushikiranganji wa mbere, rikaba ryimuye uduce tutari duke ku bubasha umushikiranganji wa mbere yahabwa n'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'1992. Umushikiranganji wa mbere Pascal Ndimira yari amaze nk'umushikiranganji wa mbere wo kuri Repubulika ya gatatu. André Sibomana yava mu mugambwe w'umukuru w'igihugu Aprona, mu gihe iyindi migambwe yari yahagaritswe mu mwanya wa mbere. Yava mu bwoko butandukanye n'ubw'umukuru w'igihugu. Yava mu ntara ya Ngozi itandukanye n'iy'umukuru w'igihugu ya Bururi. Yari afise ububasha ahanini akura mu cizere c'umukuru w'igihugu. Leta ya Pascal Ndimira yari itandukanye cane n'izo yasubiriye. Nta byo kunyinyurana byasubiye kuba muri leta yose yavuga rumwe n'umukuru w'igihugu. Ibibazo by'umutekano byarabandanije kuko ikiroberi ca CNDD-FDD cagumye gikora ibitero. Iyo leta yahagaritse ya mirwi itandukanye y'urwaruka rw'imigambwe. Ubwicanyi burahagarara mu gisagara ca Bujumbura. Mu by'ubutunzi, leta ya Pascal Ndimira yakoze mu gihe kitoroshe namba, kuko Burundi bwari bwarafatiwe ibihano bikomeye n'ibihugu bibanyi. Mu bijanye no kurondera amahoro, leta ya Pascal Ndimira yaratunganije ibiganiro byinshi hagati mu gihugu. Mu mpisho harabaye intango y'ibiganiro na CNDD, ariko ku mugaragaro hari hemewe ibiganiro byo mu gihugu gusa. Ibyo biganiro nibyo byabyaye amasezerano ya leta y'imfatakibanza yasinywe hagati y'inama nshingamateka na leta kwa 6 Ruheshi mu mwaka w'1998. Ayo masezerano ni nayo yavuyemwo ubwirizwa shingiro ry'imfatakibanza. Iryo bwirizwa shingiro ryarafuse ikibanza c'umushikiranganji wa mbere, rizana ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu, umwe ajejwe ibibazo bya politike, uwundi ajejwe ibibazo by'ubutunzi. Ni gutyo muri Mukakaro 1998 Pascal Ndimira yarangije amabanga yiwe y'umushikiranganji wa mbere. Leta yakurikiye arimwo ivyegera bibiri by'umukuru w'igihugu, Frederic Bamvuginyumvira na Mathias Sinamenye. Dr. Engineer Pascal Ndimira yavukiye mu ntara ya Ngozi mu mwaka w'1956. Ni incabwenge ikomeye y'Umurundi. Uretse kuba umushikiranganji wa mbere, yararongoye kaminuza y'u Burundi, yarabaye umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi muri leta Anatole Kanyenkiko. Ari mu bashinze kaminuza y'Ingozi, ari no mu bashinze ikigega Cofide cyo kuziganya no kugurana. Ubwenge bwiwe burazwi no mu makungu, aho yahavuye agenwa na Perezida wa Togo kumubera umuhanuzi adasanzwe mu bijanye n'ubutunzi. Pascal Ndimira azwi nk'umukozi ataruha, ku buryo akiri muri kaminuza hadutse igisakuzo gishasha ngo ico utabonye Ndimira mu gitanda. Pascal Ndimira aracari muzima. Gusozera, kuva ku ntwaro ya Perezida Melchior Ndadaye gushika mu mwaka w'1998, umushikiranganji wa mbere yagumye yemewe nk'urongoye leta, akaba udasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo guhumuriza batari mu bwoko bw'umukuru w'igihugu. Perezida Ndadaye yaranagenye umushikiranganji wa mbere badasangiye umugambwe.
mu ntumbero yo guhumuriza abo yatsinze mu matora naho ataco vyahinduye mu njyane z'ico gihe. Ibyo yabikoze atakibimutegeka, bikaboneka ko yabandanije ku ntumbero yasigiwe na Perezida Buyoya kuva mu mwaka w'1988. Abakuru b'igihugu bamukurikiye Cyprien Ntaryamira na Sylvestre Ntibantunganya bo bagenye leta bisunze amasezerano bagiraniye n'abo batavuga rumwe. Ayo masezerano yabategeka kugena umushikiranganji wa mbere badasangiye ubwoko kandi batava mu mugambwe umwe. Ku ntwaro ya Perezida Ntibantunganya ayo masezerano yatumye havuka ukunyinyurana kudasanzwe hagati yiwe n'umushikiranganji wa mbere binavyara itembagazwa ry'ubwo butegetsi. Perezida Buyoya agarutse ku ntwaro yabandanije ingendo yo kugena umushikiranganji wa mbere badasangiye ubwoko naho atategeko ryabimutegeka. Ico yahinduye nuko yagenye uwo basangiye umugambwe. Ikiboneka mu bashikiranganji ba mbere bose bagiye baraboneka muri Repubulika nuko bari bafise intumbero yo guhumuriza umurwi kanaka ushobora kutizera umukuru w'igihugu. Hakiriho umwami, umushikiranganji wa mbere yategerezwa kugira icegera ciwe badasangiye ubwoko. Kuva mu mwaka w'1988 umushikiranganji wa mbere ntiyigeze asangira ubwoko n'umukuru w'igihugu. Kenshi ni ikibazo c'intara carazagamwo mw'igenwa ryiwe. Mbega ibwirizwa shingiro rya Nkurunziza naryo ritegura umushikiranganji wa mbere ameze gute? Kubera iki hiyumviriwe gusubizaho urwo rwego inyuma y'imyaka 22 rutakibaho? Ni akahe kamaro urwo rwego rushobora kumara? Ni iyihe ngorane rushobora guteza inyuma ya 2020? Ivyo bibazo tuzogerageza kuvyishura mu gice ca kane kizorangiza runo rutonde rw'inkuru zijanye n'abashirangoma ba mbere be n'abashikiranganji ba mbere b'u Burundi. Nk'uko twama turangiza izi nkuru z'akahise, ufise ico yokosoramwo ntatinye kukiturungikira kuko birashoboka ko hari aho twaba twihenze.